Mu gihe kuri uyu wa Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021 umugwi Severe washoje vy'imfatakibanza ibikorwa vyo kurondera ukuri ku binogo byahambwemo abantu ikivunga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 kugeza ubu ibibanza vyinshi ntibiracukugwa kubera ko vyubatse ko amazu y'abantu. Hari abagabo n'abagore bugurutse barayagira umugwi Severe ivyo babonye kandi bazi ku magume yabaye mu gihumbi kimwe amajana 1972 mu gisagara ca Bujumbura no mu micangararo yaco, ariko benshi barinyegeza abandi nabo bakazimya amatelefone. Umugwi Severe mu gusozera vy'imfatakibanza ibi bikorwa ukaba wateguye umugi wo gukaraba n'igisabisho kugira ngo usabire abagandaguwe, imiryango yabuze no gusabira ababikoze. Icegera c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yasavye ababikoze ko bo kwishikana bagasaba ikigongwe kuko vyobohora igihugu c'u Burundi. Mu gihe mu ntara ya Ruhigi hariho abenegihugu bemeye gusaba ikigongwe bemera ko bishe abandi, Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi Severe akavuga ko umugwi arongoye wabibonye nk'urugendo rushasha. Imisa yabereye muri Paroisse Rusengo muri Diocese Katolika ya Ruyigi, umugwi Severe wari warungitseyo abakomiseri batari bake. Iyo misa twariboneye twongera turumva abanyagihugu bemanga ko bishe kandi bagarutonda mu isengero baje gusaba ikigongwe, basaba ikigongwe imiryango yabuze. Muri iyo misa abo basabye ikigongwe barapfukamye, bapfukama basaba Imana ko yobagira ikigongwe, bapfukama basaba imiryango yiciwe ko yobaha ikigongwe. Muri iyo misa nyene ababuze bavuze bati turabagira ikigongwe, mbere ntitwari tuzi nuko ari mwebwe mwatwiciye. Bavyumvise rero batevye, bahora biyumvira abandi basanga ababiciye bamenye vuba. Abo babuze basha bavuga bati turabahaye ikigongwe ariko tubatumye kuza kwigisha mahoro, umubano mwiza mu bantu. Muri Severe rero twavyakiriye gute? Twabibonye nk'urugendo rushasha rw'abarundi bigora bagasaba ikigongwe kubi bakoze kwica igicumuro gikuru, hanyuma tubona ababuze batanga ikigongwe nabo bagira urugendo rushasha. Mu mugwi Severe nibyo tugira twinjiremo, tusabe abacumuye, abishe cane cane bakuru bagiye imbere babishobora bige gusaba ikigongwe, bagisaba kugira ngo baruhurire imiryango yabuze, bagisaba kugira baruhurire imiryango yabo. Nta kintu kigoye umuryango nk'uko umuntu yishe asezereye isi adasaba ikigongwe abasize, kugira ngo ico yakoze kibi nikigume kirabishwa kubo yasize, abana, umukenyezi, umuryango. Twe twarabishimye kandi turifuza ko umugwi Severe tubitangura no mu misa twarabishikirije tuti mu misiza tuzosaba abarundi babishoboye batangure gusaba ikigongwe. Mu Gifaransa twavyise demande publique de pardon, gusaba ku mugaragaro ikigongwe. Abiciwe nabo bakagerageza gutanga ikigongwe. Bose ntibavyumva kumwe, bamwe baritonda abandi bikanyaruka. Nico no bivugako. Kubijanye n'igitigiri cy'abishwe mu gisagara ca Bujumbura, Pierre Claver Ndayicariye avuga ko ibiharonye zina bizova muri rusansuma ruzoba imbere yuko uwo mwaka w'ibihumbi 2021 uhera mu gihugu cyose. Ico kibazo uno munsi ntawocishura kubera ko ubajije mu gisagara ca Bujumbura niho tumaze imisi dukorera. Harabishwe imiryango itubwira, harabishwe tumaze gutora mu mpapuro, hari n'ivyo ntavuze ngaha. Harabishwe batawe muri Tanganyika, nshaka mu bimenye. Harabishwe batawe muri Rusizi, nshaka mu bimenye. Harabishwe batawe mu mashamba ya Rukoko. Abakuze ngaha mu gisagara ca Bujumbura barazi ko mu kwa gatanu mu kwa gatandatu 2022
babonye ibiziga byinshi bireremba muri Tanganyika, baramara n'amezi 2, 3, 4, 5 batarya amafi yo muri Tanganyika. Navyo mwari muzi, kubera ko ayo mafi yamaze amezi arya abantu baboreye mu mazi. Igitigi rero kizova muri rwa rusansuma navuga, ubwo ruzosansuma bagwerekeye ugwimo rutandukanye rwashikiye abarundi. Ni ukuvuga iki? 93 n'ijya myaka 88, 71, 91 n'ibyabaye mu 60, 50. Ubwo rusansuma ruzohamagarirwa abarundi bose babuze mu gwimo, kuvuga bati twabuze naka, yitwa naka, yakora iki, yari umuhutu, yari umututsi, yari umutwa, yahagaritswe uyu mwaka. Ubwo rusansuma niko tuzokwinjiramo imbere y'uko uyu mwaka uhera. Uyu mugwi turongoye witwa umugwi wo kurondera ukuri no kunwanisha abarundi, kuko ibindi bihugu byawise ukundi. Mu Burundi rero hari amajambo abiri wubakiye ko: ukuri, kunwanisha. Mu vyerekeye gusaba ikigongwe no gutanga ikigongwe hari imigwi ibiri. Usaba ikigongwe nuwakoze ikibi, nuwishe. Utanga ikigongwe nuwabuze, n'umuryango wabuze. Abize ivy'Imana, abize Bibiliya, basigura ko uwabuze byoroshe gusumba uwishe gutanga ikigongwe. Ubwira Imana n'abantu uti narishe ndasaba ikigongwe, bifata umwanya. No mu Burundi rero muri igihugu ca Severe turazi ko bitazokoroha, aho kugira ngo dudurire ko no kugira nti turamaza kwegera abakozi bibi bakuru ba mbere, turabasanga no muhira. Abandi baza muri Severe bazanana n'imiryango yabo, no kuvuga umupfasoni. Abandi bicara n'abana babo n'abakazana. Turabasigurira tuti mutama no kwiye gusezera iyisi, atabutumwa bwiza usigiye abana bawe. Kugira umwana wa misigaro canke Dismas ntagume yitirirwa byose yakoze, kuko ntiyari bwavuke. Kugira umupfasoni ntaguma azira ibyo umugabo wiwe yakoze, kuko ntiyamugishije inama. Gusaba ikigongwe nico gituma tuvuga tuti bibohora igihugu, bikabohora uwishe, bikabohora n'uwabuze. Tuyivuze amajambo atomoye, gusaba ikigongwe uwiciwe ubu mweretse ko usubiye kumufata nk'umuntu, kuko bajya bitwa ko ari udukoko, abamenja. Hanyuma mu byo turimo twarabonye ko atagihugu na kimwe ku isi ubwoko bumenja bwose. Hanyuma uwakoze ikibi acirigwa urubanza, hanyuma akaronka nyene yisigura. Iyo utaye mu kinogo abantu 500, 1000, 3000, ubwo abantu 3000 bacira urubanza mu minsi 2, bose ukavuga ko bacira urubanza rwo gupfa. Nizo mpapuro tumaze kuronka i Gitega, i Bujumbura, Conseil de guerre y'Igitega, Conseil de guerre y'Ibujumbura. Impapuro dufise zerekana ko atamanza zaciwe, turetse yuko twaronse abandi kimanza greffier baje kutuyagira bati nta manza zaciwe.